ndabaramukije mwese bakunzi bacu, ndabahaye n'ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kane, ni kwigenekerezo rya gatanu ntwarante umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba ahandi azoba ari Imwaro mu ntara ya Gitega, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri -12°C. Eka no ku muhingamo hazobandanya hagwa imvura hose mu gihugu cacu. Ahazoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu Cibitoke, i Bujumbura hamwe no mu Rumonge, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri -26°C. Ejo mu gatondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 9, rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 19 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kane agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira, naho gutaha.